murabona yuko igihugu ariko gihomba. Oya nanje ndakubwiye none kureka gupanga inzu kuba mu nzu yawe ugacuja gupanga nibwo ruhombo. Ariko ndaraba iritunga dufise yiyicariye byagenze gute mbwira ingene byagenze kugira bihagarare. Igihe kontra yari iheze yo duhereza igitoro nabo baca barihagarika abatwara ico gihe. Hariho amapompo dufise hagiye ku station de pompage. Twagomba yuko habaye iyo déclenchement général dushobore guca arungi ku muyagankuba kuri ayo mapompo. None uravye igitoro bitwara n'amahera dukoresha tugiye kugura umuyagankuba kuko urumva ducaneja kugura. None igitoro nico kizimvye kurusha umuyagankuba tugura. Kandi ndiko ndaraba la consommation nico kimwe. Consommation yizi groupe zi wacu nizo zaharya muri Interpetrol basinye kontra ni nkaco kimwe. Consommation nico kimwe umva twe twaraho numva nukuvuga ni nka kurya wowe ufise inzu yawe ugaca uhagarika kuyibamo ugaca uja gupanga. Izi zitashobora kuba zirakora zigatanga megawate zine zirenga nyinshi yego. Nawo batari senke megawate singana na zimwe twahara umuntu. Ziya mu rumonge. Tuvuga yuko nka komine ntangwa yo kwaza. Habo sintangwa yonyene. Sintangwa yonyene senke megawate ni nyinshi sintangwa yonyene. Isaac TV ho. Ariko ndaraba iritunga dufise yiyicariye byagenze gute mbwira ingene byagenze kugira bihagarare. Yari projet ya Union Européenne yari yo kongereza umuyagankuba yatanguye mu 2013. Ico gihe baduhaye iyi centrale baduhereza n'igitoro yarabandanije projet gushika mu 2017. Igihe kontra yari iheze yo duhereza igitoro nabo baca barihagarika abatwara ico gihe cyo ati igitoro ubu Union Européenne gitanga reka centrale naco tuyihagarika baca barihagarika gushika ubu rero ntiyari basubire gukora. Mugabo twari twaravye abafundi turaraba igituma yoba yarahagaze kandi yari ikomeye. Ari twasanda rutuntu twoshobora gusubiramo tugakora kugira ngo isubire gukora uko haciye imyaka hafi 5 centre nk'iya magroupe atari ko arakora hari utusanga twatononekaye twafashe umugambi twiyumvira yuko twisubiza marche kugira irashobora gusahiriza cyane na cyane nk'iyo habaye déclenchement général. Hariho amapompo dufise hagiye ku station de pompage. Twagomba yuko habaye iyo déclenchement général dushobore guca arungi ku muyagankuba kuri ayo mapompo kugira ngo ntitubura amazi kuko yo hagiyeyo habaye déclenchement général akamara nk'amasaha nk'atatu amatara dufise mu Burundi amazi yoyo aca yimanifesta ingorane imisi 3 yose. Nivyo rero twako turakorera ko mugabo ntitwari bwa itangure kubikora ariko turiga n'abafundi turabe yuko byoshoboka twisubize amaso. Murakoze n'ico. None uravye igitoro bitwara n'amahera dukoresha tugiye kugura umuyagankuba kuko urumva ducaneja kugura. None igitoro nico kizimvye kurusha umuyagankuba tugura. Oyaye igitoro cyo kizimvye gusa umuyagankuba tugura guko igihe yahagarara baci basinya kontra n'iyindi entreprise itanga umuyagankuba ukoresheje amagroupe nkaya nyene. Rero ico cyane amakenga na jewe ukungene toza kugura umuyagankuba uvuye kuma bahagaritse gwacu baca baja kugura. Baca baja kugura cyasinya kontra na kandi wona wakora nko kunyene bimeze kunyene. Yafise groupe nkizi nyene kandi ndiko ndaraba la consommation nico kimwe. Consommation yizi groupe zi wacu nizo zaharya muri Interpetrol basinye kontra ni nkaco kimwe. Consommation nico kimwe umva twe twaraho numva nukuvuga ni nka kurya wowe ufise inzu yawe ugaca uhagarika kuyibamo ugaca uja gupanga. Niko twabivuga. Urumva nukuvuga uti iyi nzu sinzosubira kuyibamwo ndayihagaritse ngiraje gupanga iyindi nzu. Akantu ubona ko arakamara amazi kugira ngo bikore rero hasaba iki kugira bitangure gukora ubu bisaba uburyo bungana gute kugira bitangure gukora gushika ubu biharo umaze guharura ntivyo twara amahera arenga 6 miliyoni z'amarundi. No kuvuga ubu abamekanisiye mwebwe bonyene muce muja kivi ni mu minsi ngahe yo bitanguye gukora
n'ubu baraza kuyatsa mwumve hazoba ni muri iyi ndwi nyene muri iyi ndwi bitanguye gukora ubone binagoye igitoro musanzwe namwe mukigura ubone binagoye sico muja kugura ku mastation ica byoroha kandi urumva igitoro gica kibashikira kizimbutse ubu reka rero dufate ko muri iyi indwi izi moto ziba zitawe gukora ni ibintu byoroshe cyane rwose ngaho murabona yuko igihugu ariko gihomba oya nanjye ndakubwiye none kureka gupanga inzu kuba mu nzu yawe ugaca uja gupanga nibwo ruhombo kandi zari zikiri nshasha ntabira zari nshasha kiretse imwe yagize ikibazo gishika iyo umukwegura kumanda hanze ntangora zonyarukana byo ubwizi zitatu turashobora kuba zirakora zigatanga megawate zine zirenga ni nyinshi yego nawe batari senke megawate zingana na zimwe twahara umonge ziya zija mu rumonge tuvuga yuko nka komine ntangwa yovaza habo sintangwa yonyene senke megawate ni nyinshi sintangwa yonyene